nivugirizwa impundu mana haleluya amashi menshi ku mana yacu Jesus amashimwe n'icubahiro bihabwe wewe oh Yesu urahambaye urahambaye urakomeye oh mwami akira amashimwe n'icubahiro bihabwe wewe oh Yesu ndashima n'ukuri namwe sha nanje n'amahoro ndashima gusa kweri hariho akabazo mvise gusa ko ndakubonye ndazi karakemuka tugahembe ko mbona wabere ufise ibibazo nyabandi baza kwenda ko reka sho wabere wasa nanje ni wikwengera gusa ibibazo mvise igihe duherukana yambwiye yuko bimutse sinziho bimukiye umfasha ukahanyerera ariko n'umugenzi mwebwe mukatangiye sinzi mbona waberewe sinzi ko waza nkakwereka sinzi ko wari wivura sha wowe ukoze kuko ndagushiratse kuva aho naharondereye tugere ndakwereka ugende jewe nahanyene nagushikanye gusa jewe sinoshika kubera haranayingiye sha urakoze kazi sinumvisha naguha ntacyo mfise ariko nitwahura nzokubwira ndibaza turi kumwe tuzoramufata sawa mugira ibihe byiza kandi azoza kumusangaho je sinoshika bari bantumye kandi nze kumundamukiriza
Naje ndagaruka kera nyene sinzi yashitse yari yihuta ngo hari ahandi bari bamutuye okay nakibaje Imana ishimwe meze neza ariko okay hari sawa ahubwo rero kugira ngo bishombuze banza nk'amazi izuba ryawe izuba ryawe izuba riba meze neza ari sawa natwe tumeze neza cyahindutse haguhinduka ahubwo bikomeza kuba bibi cyane nta mpinduka na ntoya turi ko turabona ari nako bimeze kuri wanje baraza dukora n'imiryango yose niyo twicarire oya ndindire kandi ubona atari nizeye ko bizohinduka nizeye ko hazohinduka kuko turasenga kuza wanje nanze ako nizeye ko bizogenda neza niyo byaba nzokubwira inshingano nkaturindire baduturungure n'amaso wanyu urubona hari ikinya bafise ubona ko muyomba wawe yahinduwe n'umugore wowe kugira ngo sinakubwira ko ujya urazizi nyine nadukorera urazi ubuzima tubayemo utanguye kumbabaza ahubwo ntabyo ubona ahubwo nimba umpenda yawe ibona sinakubwira uzi iwanje ukavyanka kandi ko bakubwirira ivyo hahigwa uwihangana kandi upfe kuvyihanganira ako nizeye ko Imana izotugirira neza ndazi ko Imana neza izotuburanira ndavyizeye cyangwa wibaza n'iwanje ko wava ubonera hano bwama ibonera bwama shambo nawe bose barabaye nabi ubu nta muntu wese wo kwizera ko nawe nyawe n'ubusitani ikinyabagira bashira baramaze kuyabura no kwiyakira ngirire ko nari ntabona umuryango wanje ariwe yahindutse aho nibaze ko nokwizera umuntu wo hanze gusa uko nokwizera umuryango wanje umuntu wo hanze ko batakubwiye itunga ry'abavyeyi bawe cyangwa nari kubwira narinzi kimwe gusa ndagushima nkuko wabimenye rero baravyumvira ko uzi iwanje ariko nizeye ko uzaguma turahawe n'ivyabandanye kuko mu minsi mike ndakumenye wambereye umuvyeyi mwiza nta muntu n'umwe twari ko duhuye wangiriye kumujyana ariko naratangaye nasanze abantu habizigirwa bakihari kandi abantu bafasha baracahari ako
ariko nizeye ko imana izotugirira neza kandi nizeye ko ubuzima bwacu bwize anike ukiriho nkiriho ico nshoboye nzokigukorera ndagusubiriye mu mama wawe yari umugenzi ntaco twari bwanjye ico nshoboye nzokigukorera co ntazokora nico nzoba ntafise wumvise ndagushimira urakoze cyane sinovuga ngo wambereye umuvyeyi mwiza wambereye umugisha umunsi wa mbere ndakubona ubu wanje yaneka uri umwana wanje ndagushimira ndavuye ego ndagushimiye cyane ndetse nawe mushimye nza gusengera kandi nagirira neza nishimiye kubona umuvyeyi mwiza nkawe ese by'ukuri izongera ngira ibyishimo ibyo nabiseke nigeze kubasubiza nanyishoboye byose izi nzira zirenga igihumbi ubu nzokwishima nzokwishima n'imana niyo kumara y'imana mu mwanya w'isi uyu mwanya turi kumwe ndishimye ariko ngaho mwanya ukabisanga nzogerageza nze ndakuba hafi sinzokurangira niwebwe mwanya cyane azokubona tubaza ngaha azovyumvira hiyo yone harya murya acayihisha ndetse ndi ngaha ndazi ko yomukorera n'ivyo atombora kugira ahuma amazi ahubwo nzoza hari umunsi narose telefone izeko nzoyironka nzoza ndakubwirwa mwimeze nzoyibura nitwasubira kubonana zoca umbwira hafi incenza turabe takuraba nabimaze uzocuza naho ndi turabe ukuntu hakuraba umugore wiwe mwabikura umugabo nta kibazo ujya muyomba nta kibazo dufitaniye nawe ariko umugore wiwe reka azohinduka ariko umugore mubi hari igihe usanga yigishije n'umugabo yomba nta nzika ico umusavye arabiguma muyomba ico ndamusavye ahubwo ambwira ati nabihaye madamu rero ndabimusavye ambwira ngo ntacyo yamuhaye kandi muyomba we yambwiye ko yabimuhaye ne kubera ikatohasi kwako nkubwiraga bwa n'umugore kwatoha wewe arinda gucisha mu ntoke z'umugore singabizi ako muyomba mwarabizi burya nzomwicarira umubwire y'umugore w'uko ugere bamukase bameze ugasi bose baba neza kibura niyegeje catumye nza canke umuntu nahagaritse ivyo nariko ndakora vyose nje kukubaza koza wanje ana jangira impuhwe za mama kuri mama wawe twari dukundanye nkajangira impuhwe z'umwana wiwe ivyo ariko arakora ari nta bikorwa nza gukoresha c'umukozi ndamukoresha ivyo ntakoresha n'abana b'iwanje nubwo nokora ubundi umukobwa arangwa no gukora ese nose wawe wanje kwicara abone uje kuba wizura mwiza mu gihe noza kwicara naho imbere muri kazozo nogira ikibazo atari ikintu kimwe nshoboye gukora wakora ibikenewe ntibisigura ko woca ukora vyose anabikoreka nyendo murekeza hama nakoze kuza kundaba gusa umuntu anyitaho merci urababwira ko ntamwe ngaha ntabwo babibabwira ko batamubona wopirenze haje mubabwira ko ntibigeze bakubona
ewe si utwiri hano y'umukobwa wasubiriye kwicara kuri za ntebe nakubutse ikigeragezo nka wewe ayo matwi yawe arumva ntiyumva ikigeragezo c'umukobwa none wasubiye kwicara kubera mbaza wewe utagira amatwi ntiyumva none umushitsi bisigura kucocaraga wewe narakubwiye uriyarara singira ko mbara uciye ku ntebe n'umunsi n'umwe nta muntu yo kwicara kuyarara ku ntebe yarara gicara ubu rero ndicara ku ntebe nawe ukicara ko nzokunige nzobwire gute wewe ndakubatse ikirahuri ninde yari karakinywera muri wewe byagenze gute none kugira ikirahuri kize ngaho kumeza umushitsi none wacu kiko nzakomeza cyabari bwikura basha wewe wabaye gute n'umunsi umwe wewe ko ndakwihaniza ntugira amatwi ngo ntihakigenda bigaca bisigura yuko usigara gushaka ku ntebe va shitsi yani kimeze rero kiratsinguruka ikatsinguruka n'umunsi umwe mvimbere numva imbere yani kimeze ikirahuri kwa rutazire ubu rero harageze yaho wewe nwera ku kirahuri nawe ukanwera ku kindi umushenzi nkawe umeze uko kimeze rero ngaho mbego yabanze wicara garuka wicara garuka banze wicara mu mbarire icara mu mbarire bare neza si utwaye umukobwa nka wewe ntiwicara mu mbarire icara mu mbarire oya icara hasi simereye ubu aratunganye rero yawe no kwicara ku ntebe nawe ukicara ku yindi singarako mbwira neza rero ubu rero uri radiyo umunwa uri radiyo kiramvu uri indi amabanga y'urugo yose ubu wajyanye hajya ku gahinga ndarengana nkumva nibyo bivuga ukuntu tugufashe nuko utagufashe byagenze gute mbarira ukuntu usigaye ufise umunwa mego ni yante ni mama utanga amajwi umbwire n'umunsi umwe wowe yuko nakuzanye waje kuba ngaha ubeke ungire publicité jewe yuko jewe ushobora wewe kumpa amategeko mu rugo rwanjye uce undenza umunwa urumva ubu baguhaye kumenyesha amakuru meze gute isutwa y'umukobwa nkawe ndakubaza kandi wishure bibaye yapfa gashoboye kubishura hamuze ugende mwiyo ambasade waruse mama wanjye imbere mushenzi yani kimeze cyana nka wewe hama nubwo twaciye tujya mu mbuzi iwacu ikiyaga cyawe kirekire ariko ushaka kugerageza tuzanye mu mutarama hari akantu yari yatubwiye k'akagiri niko kari katuzanye ishisi hari kweli arahetse indwi nyine agiye akazi kiwe ka misi yose narinzi yuko kuri umugenzi wa hafi wiwe narinzi yuko warabimubariye oya kabisa oya kweli nta no kasezeye ahubwo jewe kugana nzi ko ari ine ntawe urino ntabwo kweli ko turaza hano ko ziri ko yagiye ni uko narinzi ko yari bapfuye basigaye kubera ubona muri inshuti za hafi ziwe narinzi ko yari babari ariko ntacyo mbwira hanyuma kandi yari yambaye yego jeri yanigeze kumva bivuga yuko nyine byoshaka kadandaza sinzi rero ko ari byo ariko byarawe oya narumvise abivuga ndabizi narigeze kumva bimbwira gusa nyine twabirandiye ko gusa narigeze kumva bivuga nyine ibintu nk'ibyo burya rero niko kari katuvanye muhira tuje tukumubaza yarashushe tukozesha tukaba twebwe yamaze kuza nta kibazo reka ndaza kumubaza ku telefone nanjye numve yuko aho dushobora kuzira nta bisigaye ndibaza duca babwira kuri telefone nta kibazo ariko simoni nyene yagiye kubera atamari yamugenzi basi nyene byarashitse nyene agenda giturumbuka yego tukajya akazi kabo kenshi nyene bagakora kuri telefone ibintu nk'ibyo
sawa ego muheza gigwe ego mwakoze twakiri ego mujane na Yesu ego sawa sawa Bishobora kera ndaha siketagase kwera nawe nagase usigaye uryiki imizino n'ibigezeho hoye mera hari turajya ashari sawa mbona usa neza va ndiko ndawusa neza makuru y'ibisina neza turashima birabaraho turashima bameze neza ni sawa karibu rero ni sawa ni sawa rero sawa urameze neza sawa kuri nabi sawa shanje yenda shirira mkebuke nyene vy'iwanje bandi bari kubona safari ndani mu cyumba bararuhutse ariko rero nubwo baruhutse ruhutse uruhutse rwo muri wenyine ubundi barakubona sinzi aho yakurikiye wese nabi sinzi ahantu yakurikiye kandi ko ntabwo ushaka kugira ngo ushobore kubona byari bari sawa mbona amaze iminsi ataha ashaka kugomba no kurya ashaka uburyo bwo kwivuza yahindutse amaze iminsi sinzi ikintu cyamuteye umutima wawe bana kubakira cyane cyashaka kubona kandi amenya ko telefone y'igitabo safari y'igitabo cyashaka kubona abaza n'ibindi bintu cyane abandi cyashaka kubona bakaba baje bakagenda mu fani cyashaka kubona yaba n'abantu banyabo tukabivugana bacambira ntabwo ari cyane kubaga kandi yagiye ifuye yanjye cyashaka kubona abamwana kuvuga numva rero ntabona ikivuga nta birere nabyo bikivuga nako nyine byara bisa nkaho byahetse ariko nazenga cyane hagati ariko gusa hagati yaje kuvuga hagati yaje nawe kirana huwa kwa pamoja kuna mwenye cyangwa mbere byawe ese umwe wese agiye kwibundi kamara bari muri bakuvugana ati turashobora hama narifikiye usanga ndakubazi ubwo nenda ndagukeneye yewe hariho umuhungu yitwa Berita w'impomyi umuhungu numva ngo abasi agendana n'umwana wa mukuru wanje wowe umuhungu wumuzi basi nyene kubera n'uwo mwana wo kwa mukuru wanje abayeho nabi kubera uwo muhungu w'impomyi wowe wumuzi ego ndabonze n'ukuri kweli ushike mugenzi wanje nyene gusa jewe namweruka atarahuma gusa nyene hari igihe nigeze kujayo unampuze yaho sinzira y'ikibazo sinzi wenda umva urabazi neza nabyo murabazi noniga muhungu ameze gute basi wenda umva ko umuzi basi mu buzima bwiwe muri kamere ziwe basi ameze gute imvune ngo niko biramfanga sinuko ariko ntibisigura kuko sindiko nataba siniba imyiza mvana byinshaka kuvuga nanancanze sindiko ndatabura kinzi nyine niko bikoraniye ndavye n'ukuntu mwari mukundanye nishimira kuba muri kumwe n'umwana wanje ko mwari mwiza je numva ndabyishimiye ni nayo mpamvu n'umwanya n'ubu ndabona ndiko ndagomba kumenya ukuntu mumeze kuko sindiko ndatabura sinumva ko umuntu nyene ashobora guhinduka n'ukuntu mwari mumeze neza hagerageje baravuga biramba batakuri kuko niko bibirana twagira imbere n'ibingira kitona twara n'imenya kwira ubona ko umuntu yarangije umwanya kwera ko bizongera nyine mwenda kuza kubwira ubona ati kuvugisha nabwira ati mbiri cyane kiya gihora atera akagenda n'abagabo basubaje mbona yasa neza sinumva ikintu cyo gukora sinumva ikintu cyo gukora ahubwo nyine rero ntukire ko byo wicaye kawe ruhande rumwe ukamubaza ibintu bimeze kuri izo kandi uzi ibibazo bikunze bwawe kubukira akakubwira byo kubera sindabibona nta muntu wese ubundi yambaye ibyo akabikubwira okay ni jambo rimwe bakamubwira ko nisubiye n'incuke imbere namwibyara namutwaye mu gicenda ndamubyara ndamurera arakura ntishobora kurusha ubwenge ari umuntu jewe nibyariye ahubwo hari igitekerezo afise gusa nyene umwanya uriko uransiga nawe amasaha ariko aragenda
ndashaka ejo isaha kimwe cyangwa isaha nayo korohereza ubuzima bwacu ko ndabona Amerika itangiye dufate isamunani cyangwa dufate kumugoroba akazi nyuma avuye mu kazi Alisa Saja kali pun Jadi kita harus cukup Jadi kan kamu tahu bagaimana Amerika? Semua yang jadi kita shaje uko ndamuzi umwana arayiga umwana atekereje ndetse ko mbona nyine ubuzima bwahindutse bakajya kwa nta bintu birebire byanditse Samedi ça merci urakoze nyine kubyo tuganiriye ndabyishimiye ahubwo ikintu nari nipfuza ndashaka numvise ngo aranasabira ndifuza ko wonjana w'imbuhati kugira ngo inde kumuraba nanje ndamumenye asa bandaje no kuri shandi mbura umwana dusanga ushaka kumufasha nzohakwereka no kuri Elisa uzakoze nzohakujana kwera aho kumufasha ego kandi ndabyishimiye ko ubinyemereye sawa hano mbintu nyine nari ndakumbuye ntacyo ndakora gute ngo mbandanye Elisa merci no hanyuma uzohaje ndakugeze ngaho Kumponi hama rero nakomana babazi bavuganye nuko tubonana ku mugoroba tukavugana ariko je ndarusa akanya nagumana kufatana ariko bakanya kugira ngo usenge muhira tukivugane neza byakunda okay sawa yaruke musenge muhira n'umwe sawa yes man Apa mbere cyo kumurindira mu rugo ko numva cyane chance Amen. Amen. Imana iravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bakoraniye amen bikakira kandi bakamukavuga ngo Imana ko nta yindi Mana ikwiye gushima amen ni wewe Mana ni wewe Mana ni wewe Mana ni wewe kubana natwe kandi tugushima yacu aho batatu bari mushubuka hagati muri bo ndela kwizera hagati muri twebwe twese agire hano bashiki baje kungendera
Mana rubagirire neza ntawe aribo ariko wamenyesha abantu bakorera muri izo izina rya Yesu haleluya amen amen haleluya amen ndashima amen amen Mana yamera umugisha cyane amen novuga ngo murabe igiciro kinini yakubona mwagendeye ntabwo ndi umuntu ahambaye cyane ako ndasanzwe cyane ako nagiriwe amahirwe meza akugendera namwe haleluya amen bisa nuko ngendewe n'abamarayika muri bake amen haleluya amen haba muri mpore yego tumeze neza ndaba twinjira muri birebire yego okay nawe umeze neza ngaha mu rugo Berita gute? Berita n'imitende. Mama, nariho mando tugiye kuraba cyagiye kuraba yambuye muri gusanga ari twabutse okay ngaha muhira bimeze gute aha muhira niki ubufasha komeza kandi Imana ndabona ikirakora amen kose nizeye Imana ko n'ibindi zobikora uko bimeze kose buriya nta kintu na kimwe umuntu ashobora gucamo kugira ngo abone inyigisho yacu namwe uyu munsi ndiko nca muri buno buzima nizeye neza ko imbere bizogenda neza kandi hari abantu benshi badushobora kuba nk'ubuzima mbayemo ariko nari nzimenye ko nifata imbere y'icyo kibazo cyabo amen iki nico tegesa inyigisho yacu amen ndabona ikirakora amen kose nizeye Imana ko n'ibindi zobikora uko bimeze kose buriya nta kintu na kimwe Emelisa, sawa. Amakuru yanyu ni nimeza turashima nimeze neza. Abana bahinga bamukobwa. Baza utumbagura amaso nk'intore zavuze. Abana bahe. Kurushengero rwahe. Kwahe? Ni heye, rega nta naho rambari. Aha rero mu nzi wanje habaye isenge. Gakwavu wega kwame uriko urakora iki ngiye wowe nyine ntabwo none sa sinabwambye nguze hano nakubiyonzanire ajye amafumo ari neza reka mpabuje hari agakobwa twari dufitaniye mapo kamwe ko kada afu hajya ariko gako ivyo ndiko ndakubwira ni kuri kurambira wumva bisa ntubona Amana nyera. Kura wambaye Umwuka maragarita. Bakobwa bubona bakama. Ni hatari ni bara. Kenda neza nabutumye haki. Warumbariye. Amafi. Amachaje gusa urayibona. Kugira ha mugende sha. Biri ugende umvire. Amachaje ngo namazana. Amachaje yemera kweli. Ninde nibona. Kandangembere. Jenga ibavyo kunda amauta kugenda tumyiba gatanja kuturasha wa mukobwa wo kwa dafa gusa ingorane hari yo camfata kada mushiye mauta so ni mauta sasa gusa leo nawe gusa leo mauta nakubwiye chabosi arachagoye ugombeshe rero oya gusa nyine bosi abantu buzi katandira umugira abana buka murere gofe ntacaga tutovugana we nta nakimwe je akashara uzompemba ryari tubura tumabuje kabonye se tuvugana kigira Imana iri hangana Imana yaremye wowe oya ihangana gute Jiyomba y'Imana sinake mu muhameze rero mawe aho rero mawe uraje ivyo babituna wabinzaniye wakoze subira inyuma genda gutumenya ivyo ari mu canke naho ugende twavuga hoshwa nyine kizi uvuga ngo nane basunjura n'ingazi nasengeza
hejuru Jawe nawe nimba atarubwo bufagiwa aho umusiriyetse ngera genda gi ndakwinginze mva hejuru osama uja upopfi yumvire ndakomva hejuru baba mabudandakiye wepo bigende nyine aba rero ngo musengera hamwe hehe muri fantasy ico cyo ni giki ni repandase ni giki yahaye byo ndari kumva re iyo ni shengero ngaha kwisi ibidaga mudari ntaweyo hari kako gafyura amaso mengo indagara z'amavuta n'uyu n'umusenzi wanyu ko ntari bubone uhawe bitambara umengo ni muhamyi niwe ingo zirazana aho bakitwa imyazi umuntu nabahe baraba nk'inka yica ndabaza sha nako kagore ingene kadufashe nabi aha sindakakore umugore mu rugo iwanje wa gakecuru we agakecuru wawe gashwana uwo n'umusenzi baraje gusanga abasenzi ntari bubone bimyoza gutyo mbona umuntu ari umugore yaretswe n'umupasiteri wowe waheye nyimba wisiga amakara mukahagugurira amakara akaba ariyo wisiga we niwe uri kuranzunzugura mu mugogo wanje n'ibitambara wubatse utaranamenya no kubifunga kagore kari hani ipfundo nkawe niwe uri kuranzunzugura mu rugo iwanje mbarira ndabaza wewe kubera iki wazanye ubuntu bw'ubufundi nk'ubu bw'ubukecuru busunzugura mu rugo iwanje ndakubaza kandi nyishyura nyene akunda kubaza ibintu mama we yambwiye byatumye nyene ngenda nk'abasezeye ushobora kubisobanurira neza nkabyumva ibintu by'impundiwe byana mama we yambwiye ntawuzi ahubwo reka kubimpisha bimbwira kuko nivyo nokubwira inama nigeze gufasha igihe kibuga mu cyaro umuntu wafashe ibyo itwara mbere mu cyayi nta kindi kintu muriye mama we yaranditse arambwira ibintu byinshi yuko iyo muntu yagiye mukundana nimba mu misheri wawe yaramugenze aranyagira ndamubwira ati ibyo bintu bisanzwe arandika ajya musanga nagiye numva nkabona ndavuye hasi ngenda aho kumbwira ko bitari yasabye ko kubera nyine twumvana mama ahubwo reka kumvisha mbwita ukuri nagisha cyatangaje
tuzanye nta muryango yambwiye mbere agiye kutubwira baza mbere ariko kwifasha arasoma ibintu afise abana babiri agahumwe uyundi akamwiye ibintu biratangaje kandi biragoye cyane kumva hari byinshi by'inyuma agasubira kubaza niyogeza nishira ubwoba igitekerezo rero narifise mucenyene sinzi nawe ukuntu ucumva kuvuga icyo kintu jewe cyari gisanzwe kindemo iwanje ariko kubera navuga ati basi sinaronka ingene nushaka kucyumvira kubera ari kumva umengo nanje mfise undi mutima ahubwo cisanga twabyumvira nzi ko ibyo bintu nanje nari maze iminsi ndabyumvira kuko namenga nabikora muri prive iwanje ku ruhande rwa jenye ahubwo ko ari ukoreye jene nabipanze kenshi kumva cisanga bina naho twoja tunabikora n'uno munsi banashaka nkaca ndabaguza nabo ahubwo rero sanzwe umwana w'umuto umwana w'umupira nabyiyumvira ko kwina umwana w'umupira kuvuza uko nanjye ngomba gukoresha umwanya ndakora ibintu ndimo ntabwo by'imikino je ntabwo by'imikino ngomba guca ukoresha umwanya nongera abo bantu bawe nimba bariko mu kanya ngo telefone je nanjye mu minota ndakora gushikira turi basanzwe bari tari kwa je nabi babwiye rega je nabyo byari biri hafi ko nobikora mugabo mwije sanga tubihurije je n'umusha ntandababwira ahubwo cyatuhurira durira hehe warumye baduriya bigaragisa ari abigaragisa sinta kuri ndi sintebe sinta kuri mwanya muri ngo bavana n'ubu nyene je nera nabi akagore gafise ururimi nk'umugongo n'umusenzi asengera mu isengero yo kwande eka yapangiwe nyene nibaza yuko ari byamuco kubera twawe n'ishavu bivinye n'amajambo oya basi kereza ukwaza kwisura niko n'umutima wumeze umviriza rero ndakubwira agakobwa ntumbaze kuri agakobwa ntumbaze kuri gishishwa c'agakobwa ntavyo ndamenya n'umunsi umwe nze mbone ungarukanishe nzi y'umugore nk'iyo uturumba urambone ngerekame agahunga arema kari mu mitoto unzanya mu rugo iwanje nakwifurije gukizwa kabisa ko nutakizwa imana izokujanja na Yesu ongera kujanja imana urayizi wewe nta niyuzi yewe yizi niwanyimyeza nta n'umuntu yamenye imana arabukoma uraba nk'umuntu yamenye Yesu koko uyu muntu yatwaye n'agashavu yapangiwe asanga nyine yimweje mugabo si eka yapangiwe ishebe y'akagore kare hano y'ipfundo bizabe wagakobwa wenda kubarira urumva umunsi umwe nze nsubire kubona wazanye abo ukukuruye mu iyarara bose uzanye kugirira ngo amashengero iwanje ryara nkuriraho iyarara mu rugo nkuriraho iwanje ntabasenzi bene abo bavangiwe nkeneye mabuja ntabwo turi iyarara twe turabasenzi wowe wabonye ibyo mwene wanyu yagize uyu umaze ko satani yamuva iwanje rero abasatani bahaza haza abakozi b'Imana bazima ndakubwiye nti muri iyarara mu rugo reka niko mbira ndiko mbarira wewe rimwe kabiri gatatu wabwire dusengero muragapfa mudasenze ahabwiye ko ishengero mwabanye nashashe itapi mu nzu wanje ahera ngo nakarago muri kurira reka usabira umugisha ubusabi mugisha Imana yarawumpaye bana bari mu gutsu nkurira yarara nyarutse kuraho
gusohora. Okay. Isezerano tubandanye tugende ibisigaye nzobimenya. Sijya twose nzanagira Aguje tubabari basi dusenge. Gafura amaso ndagaza. Mvira mu rugo. Turiko turarana mwebwe. Tubabarire basi. Toka. Ariko nituringata. Cyera abagabo muze mu ntege wanyu hajye mu rugo kwa mutasha. Mwihangane. Mwihangane. Kashikizo kuzana. Imana garuka. Ndakubwiye garuka. Imana ikumwe nawe uwo Imana iri kumwe natwe nye. Ari mu rugo kwa mutama yona shike mwihangane. Toke mwamikoma mwe abakecuru. Wabakobwa waha amurugo. Mbwira wewe. Somana zitakugumirijeho nyoko. Izo mana ngo nizahunyumvira. Izo mana nizahe zitakugumirijeho nyoko wawe. Ukwega ingata zose no mu rugo rwanje bwo. Erigita pisakara gohe. Warubizi. Hey! Jengo barandirana musumu gitakaza cy'umukobwa. Ara mu rugo wanje bubu. Nurushengero imeze gute sigurira. Reka kwiriza sigurira. Niko mbaza wewe sigurira mbwire. Basha asaka gayifise nako kararenze. Kumeze uko. Nakubwiye uko yarake umusigurire neza. Nta bindi turiko turavuga. Sinakubyurira. Reka hano turandirimbira ndemeye hewe. Sigurira. Ndakubari wakoze kumyumvira. Wagizene. Wagizene wakitumva cha wakitumva. Kama kinawe. Nditera dusezerana. Ndayivuga ndaba. Ndeza dusezerana n'umusuku. Ntarosubira kubona uzanye umuntu ngamuke wanje uriko urabyumva turemezanya nawe ko atamuntu uzogaruka na murugo wanje imbere wamucafuwe hasundiriye jeni sindi nyokosha jendi umugore w'undi muntu sindi nyoko tugadurira hariya kumva nyoko hapana kundiriye je sindi nyoko n'umusuku imbere mushenzi fasha Ndamukije imbere y'irembo nyene nshike ngango ndamutse. Ya nawe nisina kugenda ntaramukije. Nabona wihuta. Ya, ntsiko twaye rusamake. Ngejo bisenge. Nyomura kume. Emutwe naho kwako. Tabana sasa. Ya ntangorane izuba riraje rero tukagenda gukora ibintu hanyuma mama nadi nawe waravuze ngo ntarinde ntakuramukije nari kuza kubera ndagufitiye inkuru kandi irashyushye ni uko kuvuga nari mpomse kugereye hariho pasera hari hano twaziga pasera kandi twagise irashyushye rwose ashaka kuza nyene kuyigura utangiye gukora amakeyo we nawe wabarurenze nobonye ukagaka oya sinabikurengana kweri ntakubwiye kandi kutabikora yatubwiye yuko iri ahantu hari aho mu rutonde kandi bituma nashaka nyene kuza kubikubwira naho ukora ngo sinabikubwira nige ko nakora sinokwibagira urazi ko ukora akabati ugakora intebe umuntu nawe arashushe rwose ndibaza nzoca ndamukurungikira kweye nta handi uwo mujyane oya kuko yari yiteguriye urubanza kandi agomba gukora mariage umusore ndibaza nzoca aza kweri agutume hanyuma nawe umurondere aho ukora nk'utaza w'umunzani ukamuha zijya nimero zanje tuzoca twivuganiye ndamwabona cyangwa nkorera ajye nyine tujya muhinga iyo centre jeune mukuru uramwumva nzomukorera bimwe vyiza hamwe nawe canzanira n'abandi nicyo cyatumye nyine nanjye ntogenda umwanya gusa niwo wari ugoye jewe kujya ku rutonde namwe iyo ndiko ndarondeza iparasera musaza wanje
gusa nyine gusa n'abatarose neza kuko bapfuye amahera make niyo paraseri maca iri hake nyine ku rutonde ku numero 18 parasera nini iri mu inzu ku mbuga hari igiti cy'umucumu yego nijyanye nuko haraguka gusa uwo muntu twarahamurondereye agomba hagure kandi akishaka gukora mariage akishaka n'ibikoresho byo mu nzu nta kintu twakwikora mukasa n'ubuzogoye kurara igazogora kwera bishyushye jewe ivyo nari ndabishikirije byari ivyo manda yego akaramuka nyene bigiye neza nawe uzobimukorera kandi ndibaza uri nzomukorera neza hamwe nawe nyene nzabira n'abandi basore simuherekeje rero sawa ntabyo nokwemera kubivuga musanze ndi mu dukorwa twa misi yose umuntu arigenza no gukora ngende bazanira agatoye mu icyayi yego nta ngorane karibu rero mu icyayi yego murakoze ashaka ko mutuzinduriye naho ni intwari yego n'amahoro rega n'ubundi ikibazo ni cya kintu nyine yego mutanga amazi iminsi ndamurondera ariko telefone iriko iracamo nani kabasha ko wa muntu arashushe aguma muri ati none amahera ndashira kuri konti yego ariko kubera mutama wawe atari ari tukiyage nabuze inshingano none bimeze gute urumva umubwire yihangana arindira iminsi 3 si myinshi ntihagire uwundi yoza kugurira natwe kandi urumva dukeneye amahera nawe ntuhigere usikera reka turindire kwihangana sawa reka nshinga gatoya namera nk'umubeshabesha turabe oya nta kibazo ndibaza ntiyambeshe hirya y'ejo azoba yaje sawa nta ngorane none we madam ko utubwiye iyo minsi 3 izo mbanza nta kuntu kubera uwo mukiriya yihuta twaguha avansi ukabura yagira nturayafata kugira ngo yizere yuko
yobaho ahantu hoba hariho areke kuvuga yuko twebwe tubeshye cyangwa ubona totora gasi tumubwire utwereke iyo pasera hanyuma agira ibyizere nta kibazo iki nkuko niyo ngoma ntukera muzozinduke kandi ndetse kuberekana ikibazo aho ni sawa yoca agira ibyizere yego nta kibazo nsanzwe ndanahazi mwe muzobyuke kandi ama ndahabereke kugira ngo mushobore kumubwira ikintu mwamitse kubona uzobaye umutware mu muryango kabisa nta kibazo sawa madamu yego oya oya nukuri nta kibazo sawa yego yego mugire ibihe urugendo rwiza nawe sawa namwe yego abanza neze nundi nabo ocha abasore n'abagore ndiko kumenga ni bakeyo barakwiye we abo yo ijya uvaho bishoboye zana amafaranga hambana ibintu by'amahera mwene mukigaza zana amafaranga tukorera akazi wenda babeshi zana amafaranga abasore banje n'abakandi tumukora neza kuvuga reka ndakwere urabizi bere jewe twama dukorana nawe urabizi ibintu byo gufinana sibyo wowe ijya boro no kuvuga muzayikura mu nzira neza ntabije ibintu biti bete nasubira kundanira ibintu by'uburofa bya bintu by'ubuheru wewe bijya mahema bikoze nabi ate mahema bikoze nabi wewe ndababwiye ko ari ukuzimya guhanagura ucuvuta igice wowe ntuzikumviriza ibintu by'amahera wereka ndakwereke gusa reka nguronderere umuntu gusa gereka kwanzi uwo muntu bayenda natuzanira ayo mahera gusa ntabindi halo nyaruka handi twavugana none nyaruka handi twavugana ndakumva neza uri ahantu hatumvikana niho turi kandi bashitse kweri nawe bazinde se nako bari wambye ngo ngusanga yo bashitse kweri nyaruka sawa ndabona ko nta baramubona Imana yishe umwaku imbwira byagenze gute oya nta birenze gusa ndagomba nje ku ishuri agenda wifodoye rega ubundi nubwo tuba dufite ibibazo tugeze hanze tukagaragaza ibibazo dufise uko tugera hanze tugatwenga nta kintu ntawe n'ibibazo afite utabizi uvuga ati wa mwana ati bariho neza kumbe ntamenye ko ngeze ngaha mu rugo aramarira gusa karoka nkandabyivye mabuja si hari hangira duhurira hehe uza kusha uvyihungurira cyose aha nomubona aje washukura yo basa kubona nari kinzanira kizi yo oya natutse warabumva bararani twebwe uko wari kuratwenga oya ni kubera ari bishasha ntaje wari wambwiye nanje bije kujemo yindi kare kutonda yose Kongwiki yabimbwiye barabonye umva barabonye badufata uko bashaka ubu ngubu hageze aho babigurisha arangiritse ubusa nkahora barasuka k'amazi nkahora nta jambo na rimwe mpora mvuga ubu ngubu bagomba guhisha ibyacu nakubwiye ngo impamvu bakubwira ivyo vyose harya nukwanka kukwica harya bari kunivura kugira nyine babitware vyose mutakiriye harya ivyo byose nakubwira ko babigize bafise intumbero kumbe bimeze uko turajana kandi sindanamusezera twigira ahubwo ntabisanga arandakaje kubera ko imeze uko sinabikubwiye
nta kintu ni ryo mugore wiwe cyangwa ni muyomba yangiye muyomba wawe barafatanye icyo none muyomba wawe yakora ikintu umugore we batari kumwe. Mama nati sishobora kuvyemera iri tungo rya data ntawe ushobora kuca iri tungo rya data uko ringana kose ntawe ushobora kuca Betisha zoja he mbarire kuri ndagere ko ntaramubona ari Betisha amira ba arahandi hantu hake nyene uragenda ubuzima bwo mwibarara bwa Beritra ndakubwira ngo muhira wa uraneze ngirene cyo ngirene ugiye ko bigeze ngaho wowe Mama nati oya mbere ndagiye yani turajana je musiga munsi nyaruza musiga yarusa Beritra Badashikana no mu wawe nawe. Wewe nyina wewe sinakubwiye none wewe kandi wewe tu sawa niko tarabona mahera niyo mama. Watu wewe mbishi sigabaye. None uzi ko ndabidakorana nabi na wewe. None ubi usanga ari baba boss bandesa bata. Oya wewe reka ntiyashika uratangara. Wewe numuzi nico dupfana ho nyine nawe. Ukoresha umwanya none. None sinakubwiye sina mu telefone yumva none we kauka. Wowe shaka kandi ugabanya mu bintu by'amajambo menshi. Ibintu byihuta. Bambwiye ko ari aba niwe n'abatumye uyu wa muntu no ukoresha umwanya rero ukoresha umwanya biranga Ninda gubisire kwishobora abujidiri je niko kati nkora zara amafaranga nakora harema ani gira ningoga nyarutsa Beritra turamuhitana nyarutsa ntadusange nga erega ndikunda woyicunzana gira ningoga nta kunira ufise ko nza tasa ko ufise wewe reka basi reka nibe iyo mama ishosho oyo akwagiriza n'ibindi byinshi ngo wagiye umwirivye zinguzane turukura gasashe ngaho kwibarabara sawa reka ndabishashe nyarutsa Nzaniye abantu bameze neza ariko ndiri ngomba ndabara kuvuga je sinkeneye umuntu ushobora gukoresha idiri arashaka idiri bayikinanye n'umuntu igende neza uranaho numva muri tayari kuyikora cyane niko kazi kiwaje kumwana kukurira mu nzira nabujya niko kazi dukora ndabazubira bikubwiye sinzi yuko tuje gutera amajambo ngaha we amazimanya ngaha ikashi zikibazo ariko basha je dukoranye idiri nyene igende neza ibintu by'amakashi amakashi bisanzwe rega amera ko aziko mugomba gukora jena dutwavuze yuko birakwiriye ntabwo ukoresha amafaranga ukora n'azibiri hano ntara ikibazo umwe gusa uje unkorera akazi neza ndibaza ubwenge yakubwiye abahaye amahani barabizi yuko bagira ibyo babasha bimenya nabi bagitegeka
wewe kubi Uno samani amafaranga nakuregeze. Ongera ande mahera. Ndaguhereza amahera yose utabanje kunkorera akazi. Banzi kora akazi amahera sikibazo amahera sikibazo. Wewe rangize iki mwavuganye hanyuma bakubwiye hama amahera nakubwiye. Ugomba ujutera ufata imodoka utera ugenda handi reka. Uko ridiri wewe sinacyuka. Urafa pase twakoze gute mubiti oya muse warangayisha ndakugayisha gute kandi wowe wanje wowe wakoze ibintu bitameze nkuko twavuganye were kusubiriye nivyo reka nivyo nabimubwiye abikora uko ntabwo he yose kubera muca munembwa ubusubiriye nzo gukorera ko nawe no biti Abwo we gusa we nakubwiye nguzanira abantu bose ariko urabona umuntu weka agomba kugora uyu gusa reka akakugira ni kubera nyene yakunda amahera gusa ibikorwa arabizi nani mbi bikorwa bizi namubwiye amahera sikibazo nakora akazi hama amahera we nejo urangiza ibintu hanyuma muce muza abahereza we umviriza ejo so kugira hama nakwereka yuko akazi nagakoze neza murabizi hagize kiba ko muca mwimenye Enari agire ewana uravyumva hagize ikiba conone karakiba kibi twabivuga bidekere we twaheze mere twigiye sawa Tunakusandagiye kubwira Sefera hari abazanira icupa oya abantu ngaho abarigurira abana namahera bahaye ahubwo twigira cyo naco bamuriye akazi neza n'ibitari ivyo nzoba igire twicarire amwe ngaho ndababwiye babazanira base
so ndashobora ndakwizeye agenda mpuza n'ibara zingana nawe kuri tubanye Nje nakubwiza. hasi ndarisha ndashonje Chukira ngo. maze mwayibonye wayibonye umviriza ubu ntabyo gufinata ni ugukura we ntugire ikibazo bibaye ngombwa n'amahati tuzakora tuyatware mu ntoki ni umwanya mumbwira gusa kuri foneti zagenze neza ariko kandi jewe ubu musubiye kugira nk'ibyo uheruka mwagize ariko mwangayishije n'ababosi batakinyemera nta na kimwe bari barishaye ubwoya ariko ubunye tugiye kubikora neza jewe ndizeye n'igikoresho cy'iwawe baza ko dusubira ntiwangorane nzoga hama ntutubwire ati tuzoga ntajya nzigurira abana nzigurira mwene muyibwirizo turazirindira Halo? Ni sawa Wilisi? Kwa wamepeka Wilisi kabisa. Kandi ubona wabikoze? Tuza ingo nkwereke gishasha hewe. Wa mukobwa wa Rebeka namuzanye bari wanje. Tuza dusangira agafanta hamwe. Muhira kabisa ni honde. Muhira dushitse mu kanya. Umbe ntunkemeshe nawe unyarutse. Halo? Dufungura ushitse. Ntudutevye dufungura ushitse. Hama bye. Neho mba ntuhazi Wilisi kubera utanatembera urinde kumbaza aho mba ntuhazi. Sawa sawa.